ngo hariho bamwe mu basocios cyangwa se mu bantu bakunze ba Barcelona bindani batanguye kubona ko Deco ari kubabesha cyane ngo bishoboka ko Barcelona ngo ishobora gutandukana na Deco yona Laporta akagaruka no bitwa Matteo Alemany. Si babonye navuga ko bakwiye kumugira ko ubwoba umugabo yitwa Deco. Unkundire dusubira inyuma gato kuva Deco atanguye kwitwa umugabo ashinzwe kubakorera ibijanye n'isoko ku bakinyi binjira muri equipe ya Barcelona. Hari ukuntu dushobora kuba yatwambitse isashe yirabura mu maso tugakangwa n'ibitutu bihari tukikanga ko ari umugabo ashobora kubafasha byinshi equipe yitwa FC Barcelona, ariko twibukanye ko hari amazina menshi Barcelona yagiye atakaza kandi byagaragara ko ku munota wa nyuma bagomba kuba abakinyi ba equipe yitwa FC Barcelona. Umwana yitwa Arda uyu munsi ari muri equipe ya Real Madrid, ariko byari byavuzwe ko amahirwe menshi agomba kuba umukinyi wa equipe yitwa FC Barcelona. Niyo yatanguye kumukonvenka iramwumvisha ko agomba kuhaba, ariko birangira umwana ahinduye ivyiyumviro yigira muri equipe y'abakeba. Uyu munsi Barcelona ntibiri kirasufura ku mukinyi wo kuza gufashanya na Lamine Yamal kuri nimero 7. Aba bafise abakinyi beza kandi bose bashoboka bagomba gutanga resultats ziri positive kuri equipe yitwa FC Barcelona. Raba ukuntu batakaje Nico Williams. Hasi handi bari kwa Benfica? Yes. Habona kama kwa ya majoro kabisa Nico Williams bamutakaje ku munota wa nyuma. Vyagaragara ko FC Barcelona bafise au control. Bariteguye kuba botanga clause liberatoire yiwe, barakubwira ko nta kibazo bijanye no kumuganiza agomba kumuganiza, ariko akananirwa gukonvenka umukinyi ko agomba kuza muri equipe ya Barcelona nk'umugabo abishinzwe kubaganiriza no kubereka projet za equipe yitwa FC Barcelona kugira ngo abakinyi Barcelona ikeneye ize kubabona. Nsubira inyuma kandi gato, umugabo yitwa Alvaro Carreras ariko aravugwa ari muri equipe ya Real Madrid, ariko yaravuzwe muri equipe ya Barcelona, ariko bananirwa gutera intambwe ya mbere yo kumuganiriza kugira ngo yisange muri equipe ya Barcelona. Hari nabandi bakinyi benshi bagiye baravugwa muri projet za Barcelona, bigaragara ko hari ubuseriye runaka mumenyereza bafise ko yifuza ko bakorana, ariko bikarangira abo bakinyi bose bitariko birakunda ko biyunga muri equipe yitwa FC Barcelona. Raba ingene umugabo yitwa Jonathan Ta agiye muri Bayern Munich. Gasi nibaza ko bamushatse Jonathan Ta yari muri radar za Barcelona, kandi ku mugabo yahejeje amasezerano muri equipe yitwa Livecontroller, kandi bigaragara ko equipe yitwa Barcelona irakeneye mu defenseur central. Deko umuhora Jonathan Ta. Yes, reka si wenyine ni benshi. Raba uyu munsi bafise abakinyi babiri, bafise abakinyi bitwa Marcus Rashford, bafise umugabo yitwa Luis Diaz Marando. Bose n'abakinyi b'ubwabo bafise iyo nyota yo kuba muri equipe yitwa Barcelona. Ariko uyu munsi Barcelona itarerekana gushaka cyane ko bagomba kwinjira muri Barcelona kuneza no kunabi. Nikimenya ni Luis Diaz aza kavugwa umunsi wose. Luis Diaz agiye kwinjira muri equipe ya Barcelona, ariko bukeye ukumva ngo pourquoi pas tukumva ico Mirase yusaba kuri Rafael Leao. Ukumva ari cyo kintu cyo kutagira stability mu bijanye no kuganiriza abakinyi binjira muri equipe ya Barcelona, bigatuma equipe ya Barcelona yama iri hirya no hino yibaza ngo mbe tuza kuzana nde. Abantu benshi bari bazi ko tuzogereza itariki n'imiburi buri ko vyanse kuri Nico Williams, bavuga ngo n'imiburi basi Luis Diaz. Hatabaye na Luis Diaz tuzobona Marcus Rashford aje nk'intiza. Erega niza Marcus Rashford ni nawe yagitambize. Yes, niwe yavyanse. Avuga ati simbona muri profile na projet y'umukinyi nshaka Marcus Rashford arimwo mu gihe freak we na Yona Laporta gwabona ko Rashford mu gihe ubuze Luis Diaz apana wanashimi mu gihe ubuze Nico Williams. Profile ya Marcus Rashford bari profile nziza yo kuzana, ariko Deco yakaguma avuga ngo uko biri kose reka tuzane uwo bitwa Luis Diaz. Na cyane ko rega si equipe ya Barcelona iri kuri pressure yo kurondera umukinyi w'umustata. Rashford aramutse ajaga provinga agahita ba umukinya afatisha kwa ruriya ruhande, biroroshe ko witwa Rafinha acagaruka gukina inyuma y'umusatirizi, ariko mu gihe to arafatisha Rafinha yo hakina barafisa abakinyi bagomba gukina inyuma y'ubusatirizi benshi beza. Bivuze ngo rero uyu mugabo Deco yagirizwa utuntu twinshi kujanye na transfer z'abakinyi. Abakinyi benshi bagiye baraca mu myanya y'intoke equipe yitwa FC Barcelona. Uyu munsi umugabo yitwa Ademola Lookman agiye kuja muri equipe yitwa Inter Milan, ariko wumve ngo n'umukinyi yaciye muri radar za Barcelona
Barcelona aravugwamo cyane Ademola Lookman ariko kumva biravuzwe biragiye nta kintu kidasanzwe gikozwe abakinyi bakayica mu myanya y'intoke kandi rimwe na rimwe vyagaragara ko abakinyi bagomba gufasha equipe ya FC Barcelona yagiye arakora transfer zimwe nivyo yarabazaniye bamwe mu bakinyi uyu munsi bahari bariko barabafasha ariko hari n'abandi benshi Barcelona yatakaje abandi benshi Barcelona yatakaje Rafinha yaraje siwe yazanye Jules Koundé abakuye muri Sevilla yes abo yazanye na transfer zaba ya Vorte nazo zingana gute uravye abatakaye nibo benshi kandi unamuza avuga bati Deco atwizeza ngo presque fini twamaze kumvikana n'umukina wamwegereye transfer zamaze gukuna ariko tugatangara ku munota wa nyuma hamwe tuva ngo tugiye kumusinyisha umukinya agize iki aduteye indobo rero bavuga ko Barcelona ngo boba hari bamwe muri association boba bari kwimvira kugarukana uwo bitwa Mateo Alemani yigeze no kwaca mwino direction sportif ya FC Barcelona nibaza ngo bagomba kugarura umugabo yahabaye kandi bazi neza ko afise vyinshi yotanga akanafasha muri equipe Deco twaramubonye aratembera aragera imbere bitangazamakuru aravugisha abandi ariko bugiye poste Edin poste goye uwo wahazana wese nibaza ko Alemane nivyo arabizi arabimenyereye yabaye no muri equipe ya Barcelona by the way yes uko haba kwiwe vyanse bikunze hari connaissance afise ku buzima Barcelona ibayeho nabo bwabo hari connaissance bamufise ko hari ico bazi neza ko ashoboye agomba kuba ariko nimba utakaje umugabo nka Deco ubwirizwa kuzana umugabo w'izina riremereye muri ibi bikogo even if atubara umugabo tuvuga ngo afite izina riremereye abantu baramuzi ariko akaba ari umugabo agomba gukora ibikogwa bimuvugira gusumba uko Deco aza kemeza abantu ngo umukinyi runaka twumvikanye asigaye tu detail duto kugira ngo yisange muri projet za equipe uyu munsi FC Barcelona iramutse itakaje Deco irabwirizwa kurondera uwundi mugabo akomba kwicara muri iki kibanza afise vyinshi vyo gukora gusumba vyinshi vyo kuvuga nico equipe ya Barcelona ikeneye gushika muri aka kanya kuko uyu munsi sifata nka Barcelona nka equipe bikiri ku isoko irondera abakinyi iba yarahejeje uravye abakinyi maze kuzungurukamo n'abakinyi bayamaze kwinjiramo ibaba baramaze kwinjira muri projet za equipe uyu muvandimwe ndamugereranya no muvandimwe muri equipe yitwa Manchester United bose baragenda bakavugisha abakinyi ariko karindira ko biva mu nzira kabura ibaze umugabo adashobora kwishira kuri pressure yo kuzana umukinyi umumenyereza wenyine yishakira banavuga ngo umukinyi agomba kuzanwa na equipe umukinyi umumenyereza wenyine ashaka agomba kwinjiza muri projet ariko ugasanga we nta gushaka yigeza bishiramo kugira ngo uyu mukinyi yisange muri projet za equipe ya FC Barcelona kivuze ngo rero nimba FC Barcelona tanguye kuyumvira gutandukana nawe ngo atakaze ikibanza muri equipe ya Barcelona hari ishingiro bifise yuko bifise aho bihuriye nivyo tumaze imisi tubona ku bakenyi bamwe bavugwa muri Barcelona ariko ntibinjire nuko Deco rero ngo ari kwiyumvirwamwo ibitameze neza bitabara muri equipe ya Barcelona ari nako ngo Deco ngo mugabo ngo ari kuraba uburyo ngo ashaka kuja muri equipe ya Fluminense akazana gasore bitwa Riquelme Felipe cyangwa se Felipe Riquelme k'imyaka 18 kakanya Brazilier nimero 10 mugongo wa equipe ya Fluminense yanakuriye muri equipe ya kiri bato umusore akiri muto mu Brazil ngo ari muri radar zone umusore zino mugabo bita Deco nibaza ngo ni vya bindi bita amabura kindi no gushaka kwikura kuri pressure nawe azi neza ko ariko gushika kuri uyu mwanya Philip n'umukinyi muto kandi mwiza yo kurira muri projet za equipe ariko currently sinibaza ko ari equipe yitwa FC Barcelona yo kuja kubaka ibintu bihambaye cyane vyo muri kazoza kuko ivya kazoza biragaragara ko fondation yavyo irahari barayifise aho Barca yohera yubaka mu myaka ikurikira hariho nimba ushobora kugira umukinyi nka Lamine Yamal utegekanya ko azoba gihari mu myaka 12 ukagira abakinyi nka Pablo Gavira ukagira abakinyi bashobora kumara imyaka 18 canke 10 ningahe muri projet za equipe kandi ubona ko bazoba bagihari kugira ngo batange resultat
aho siho hambere ho kwirukangira. Twibuke ngo ekipe yitwa Barcelona n'aba bana ba Lamine Yamal ntibagitinya kuja imbere y'itangazamakuru bakavuga ngo twifuza gutwara Ligue des Champions y'umwaka ukurikira. Nimba ekipe yifuza gutwara Ligue des Champions y'umwaka ukurikira, wumve ngo isabwa gukora vyinshi no gutanga vyinshi birenze ivyo yatanze umwaka uheze. Nimba hari weakness runaka yerekanye imbere ya ekipe yitwa Internacional do Milano ikayikuramwo, nuko ico yari iburi kuye kukironderera ku isoko. Kuko uyu munsi twese tuhindukije amaso tukaja kurambura amazi, sinibaza ko hari uyu mwana asigaye nka Lamine Yamal yoza ngo acatanga umusaruro mu buryo buri direct. Byanse bikunze bari bakwiye kuja ku isoko, niyo mpamvu havuze ba Nico Williams, havuzwe ba Rashford, havugwa ba Luis Diaz. Uyu munsi kuja muri aba bana nivyo abana Barcelona rabakeneye, ariko kuri projet yihuta barondera muri Dieta Flick niyo umukinya maze kuba macho wo kuza gutanga umusaruro. Machuwa mu gihe bakeneye abasubirizi babandi n'aba backup. None Luis Diaz bari bamuzanye kugira aje kuba backup wande warafi reka Daniel n'umugabo barakinana. Daniel n'umugabo mwica ku bwanunzi nanabonye Barcelona ngo mu ndwiza biteguye gushobora bari gukora cyane kugira ngo mu ndwiza bagarukane uwo bita Thiago Alcantara muri staff ya Dieterance Freak. Yes, nibaza ahubwo nico kintu kizima bagiye gukora, nico kintu kizima bagiye gukora kurusha ikindi. Wibuke ngo umugabo yitwa Thiago Alcantara yarifuje gukorana na Dieter Flick mbere yuko novuga ngo iyi sezo itangura, ariko hari tumwe mu twamufatiriye bangombwa ko banza gusohoka mu nzu y'aba Blaugrana aja hanze. Bifuza ko next week Barcelona ishobora gukora imyemenyerezo bari kumwe n'umugabo yitwa Thiago Alcantara. Skills ziwe kubijanye na touch ya coaching, umugabo yitwa Dieter Flick yarayishimye aranayikunda, asaba Barcelona ko bomureka bakabana, na cancane ko ari umwe mu bakinyi novuga ngo babaye beza mu kibuga. Yoshobora kumufasha, nashima kandi ijisho giwe mu kubona umukinyi agomba kuba mu kibanza nyaco kandi mu mwanya nyawo, avuga ngo ubuhinga bwiwe twabukenera no muri equipe ya Barcelona kugira ngo aze kudufasha vyinshi bigiye bitandukanye. Twabonye Barcelona tagira Dieter Flick mu match zimwe tukabona ni kibazo gikomeye cyane, ariko nibaza ngo office Thiago Alcantara nimba umumenyereza yitwa nimero ya mbere ashima skills za Thiago Alcantara, nuko hari ikintu amubonamwo gihambaye yofasha equipe yitwa FC Barcelona. Nuko rindira tukaza kuraba ngo ni giki gihambaye agomba gufasha muri equipe ya Barcelona, ariko nimba vy'ukuri imipira yakina mu kibuga ari navyo agomba gutegeka abakinyi ba Barcelona gukina, Barcelona giye kubona abakinyi bagati mu kibuga beza. Ya nivyo kuri FC Barcelona mu gihe wo bitwa Makande Ter Stegen ngo birindiriwe mu ndwiza ko afata ingingo nimba azokwemera bakamubaga kuri ujya mugongo we. Murazi ko ejo byavuze ko burya uno mugabo atarakira neza, nico gituma gumaja muri gym. Rero mu ndwiza ngo arafatwa ingo nimba uyu mugongo wa Ter Stegen uzobarwa canke se bikagenda canke se bikamera ukundi. Mugabo ko biri kose equipe ya Barcelona ntiri muri gahunda zo gukoresha bitwa Marc-André Ter Stegen. Sinzi ko turabe yandi makuru makavugwa muri za transfer. Imbere ko turangiza ikiganiro cy'uno munsi, imbere ko dusohoka hano byanse bikunze hari byinshi bihari, hari byinshi bihari ku mugabane. Nabonye Manchester United ngo yavuye kuri Nicholas Jackson. Yes, no nagira mpere Manchester United gahunda zo kurondera umugabo yitwa Nicholas Jackson basa nabamaze kuziheba bitewe nuko equipe ya Chelsea yabatse amafaranga menshi. Chelsea irababwira ngo muduhe miliyoni 100 canke mwakire Christophe Nkunku, muduhe Alejandro Garnacho, umuntu waduha amafaranga make. Kuri izi gahunda kivuze ngo equipe ya Chelsea irafise kunterekerananiza equipe yitwa Manchester United, ariko kuri Nicholas Jackson navuga ngo n'umukinyi bwe yarabigize mu ruhara, yumva ko agifise icizere cyo guhanganira umwanya wiwe muri Chelsea akaza kuha ahaba neza cyane. Hanyuma witwa Armand Laurente yamaze kwiyungana equipe yitwa Sunderland, n'umukinyi agiye kubafasha mu buzima bagiye kubamwo uyu mwaka kuri miliyoni 200 kuva avuye muri equipe yitwa Sassuolo. Yumvikana ko Sunderland nayo iri kiritegurira umwaka mushasha muri
Premier League kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Umugabo yitwa Hugo Ekitike ivyinshi yamaze kubishira ku mugaragaro, yanabwiye ekipe yitwa Eintracht Frankfurt ati ndeka nje muri ekipe ya Liverpool ntimubandanye muyigora, ivyirikira bahane mu vyemere, hanyuma jewe nze kugira ngo nkorane na ekipe yitwa Liverpool. Yitwa Kyle Walker Peters, ni umukinyi mushasha wa ekipe yitwa West Ham, namwe mu bakinyi navuga ngo beza. Vyose bamaze kumvikana gushika mu mwaka wa 2028. Kyle Walker Peters agiye kwiyunga na ekipe yitwa West Ham hariya mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo ibandanye neza cyane. Yes, kuva muri Southampton. Thiago Almada bidasubirwa ko yamaze kugaragara yambaye umwambaro wa ekipe yitwa Atletico Madrid. Abanya Argentina hariya ni wabo. Bameze neza cyane. Meze neza cyane kabisa. Hanyuma ikindi kintu navuga ko gihari gushika muri uyu mwanya abantu benshi bariko baribaza ko vyinshi ni ishusho yagaragaye y'umugabo yitwa Jill Konde ari kumwe n'umugabo yitwa Lewis Kelly wa ekipe ya Arsenal. Ntibashatse kuyivuga ko rumwe, ariko bamwe n'abandi bati ni ishusho igomba kuba ivuze vyinshi no kurindira tukaza kuraba ku buryo Lewis Kelly yabashaka yari mu nzira yo kuja kwa Barca canke ijire kunde yo kuja kwa Arsenal. Nta womenye ivyo ari byo, ariko bavuze ko ari umwe no mwongereza undi no mu Faransa. Ni foto ishobora kuba ifise vyinshi hishe. Yitwa umugabo yitwa Ozane, umwana akina muri ekipe yitwa Ajax Amsterdam. Yamaze iminsi ari muri radar za ekipe yitwa Real Madrid, ariko ku bakinyi hagati mu kibuga Real Madrid yifashe bati ntavyo kuza ngaha. Hanyuma urukuta ruriko ifoto y'umugabo yitwa Diogo Jota kuri ekipe yitwa Wolverhampton Wanderers, nabo bamaze kuvyemeza 100% ko rugomba kubakwa kandi rukubahirizwa mu buryo bumwe canke ubundi. Ariko mu gusozera Aston Villa mu masari imbere bariko barategura bid yo kurungika ku mugabo yitwa Leandro Garnacho. Mu ekipe ya Newcastle nayo iri gutegura bid iri hejuru ya 70 kuja kwa Madrid kurondera umusubirizi wa Alexander Isaac mu gihe yosohoka. Uwo nawo ndi wabonamwe umusubirizi wa Isaac bamwitwa Enrique de Souza Moreira sheri wa Miranda. Babona ko profile yiwiwe ishara kumacingana n'umusubirizi uwo mugabo bita Alexander Isaac. Mu ekipe ya Man City yasinyisha gasore bitwa Svere Nipan kavutse 2006 ku 15 kavuye muri ekipe ya Rosenborg kerekeza muri ekipe ya Manchester City.